Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Sangwe kaze nshuti na mwakunzi ba radio RPA kaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 18 Ntwarante umwaka wa 2026. Tunabutse yuko radio RPA muradukurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi zikurikira. Impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi ya Rusenda na Murongwe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ziratabaza abagira neza kuhagarukirako kuko bishwe n'inzara. Izo mpunzi zikavuga ko amashirahamwe nka HCR na PAM zabibagiwe. Imisi 9 iraheze abanyororo bari mu bohero rikuru rya Muramvya mu ntara ya Gitega batagira ifu yo gukoza ibiharage. Bamwe muri abo banyororo bakaba barara ataco bahereje umunwa. Mana makuru twabiteguye nayo mukomeza mumenyereye ku minsi yose ya gatatu ni kiganiro okwisoko. Uyu munsi tugaruka ku ngaruka mu by'ubutunzi ku ntambara yatanguye haraheze indwi zitatu hagati y'igihugu ca Iran gihanganye na Amerika iri kumwe na Israel. Aya n'ayandi ni mukaye sase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Dasubiye kubaramutsa reka ano makuru tuyahere mu yavugwa mu gisata kijanye n'indero. Bamwe mu bigisha bakorera muri komine ya Muyinga mu ntara ya Buhumuza bamesha ko baruha cyane ndetse n'uburyo bukahashirira kubera igikorwa bakoresha cyo kuja gucungera ibibazo ku mashure ari kure yaho basanzwe bakorera. Ibi biraheza bikagira ingaruka ku kazi kabo ndetse no kubaregwa. Clovis Niyonzima. Amashuri yose yo mu buyobozi bw'indero muri komine Muyinga muri iki gihe ari mu bibazo by'igice cya kabiri. Ibibazo mbere bakoze nyuma yo gukora ibindi bibazo bivuye mu buyobozi bw'indero muri iyo komine nyene navyo bikaba vyamaze iminsi 3 nkuko bishikirizwa na bamwe mu barimu bo muri iyo komine bayaze na RPA. Uburyo bwo gucungera ivyo bibazo bwarahindutse kuko habamo gukura abigisha ku mashure bigisha ko bakaja gucungera ibibazo ku yandi mashure ndetse atari na hafi, gutyo abarimu bo kuri ayo mashure nabo bakaja gucungera ibibazo vyakozwe n'abanyeshuri bo ku yandi mashure. Ubu buryo bukaba ari nabwo bwakoreshejwe muri ivyo bibazo vyamaze iminsi 3 imbere yuko binjira mu bibazo nyezina bisozera igice cya kabiri c'umwaka w'ishure bizomara iminsi 5. Bamwe muri abo bigisha rero bavuga ko baharuhira cyane kuko bagenda ibirometero biri hagati ya 10 na 20 kugira ngo bashike aho baba barungitswe. Ikibabaje abo barimu si urugendo gusa, ahubwo baraheza bakanategekwa kwirihira itike ndetse bakanimenya uko bafungura iyo baba bagiye. Isoko ryacu rinamenyesha ko ivyo bibazo ababicungereye ari nabo baheza bakabikosora. Aha bakamenyesha ko biheza bigatera ingorane mu kazi kabo kuko usibye ko baba barushe bababaye kuko udufaranga twahereye mu nzira kandi basanzwe bibereye mu bukene. Gukosora umunyeshuri utigishije babibonamo kudakurikiza akarangamutima k'ubwarimu kuko udaheza ngo umenye ko umunyeshuri wawe aho yagoyagoya hakize yateye imbere canke yasubiye inyuma mu vyigwa. Kuri ibi vyose abo barimu basaba abajejwe indero muri iyo komine ko ivyo kurungikwa kure byohagarara ndetse bagaheza bagahabwa uburenganzira bwo kwikosorera abo bigishije ndetse bakanabaza. Ubona ko unasanga abanyeshure banarenganijwe kuko baba bakosowe n'abarimu batanezerewe kandi biruhiye. Abo barimu basaba kandi umushikiranganje w'indero guhagarika ivyo bintu kuko babona ko atamusaruro bitanga. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka ubujejwe igisata c'indero muri komine Muyinga hamwe na Blaise Pascal Misago umuyobozi w'indero mu ntara ya Buhumuza kugira ngo bagire ico bashikiriza kuri ibi bibangamiye abo barezi. Arakoze mugezi wacu Clovis
niyo nzima. Mu bijanye na politike, ibikorwa vy'imigambwe byari bikwiye gutunganywa bidahungabanije amashure na cyane cyane gusivya ibibazo. Ku bwa Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu, gutegeka abanyeshure kwitaba ibikorwa vya politike bihonyanga agateka kabo bikanashira mu kaga kazoza kabo. Afatiye ku mugambwe muri kahise, umukuru wa Kodebu atumura kandi ko kuja muri ivyo bikorwa ku gahato bidasigura ko baca bakunda uwo mugambwe. Kurikire Kefa Nibizi n'umukuru w'umugambwe Kodebu. Ibikorwa vy'imigambwe na cane nk'umugambwe uri ku butegetsi, ibikorwa biteza gushira imbere ineza y'igihugu na cane kazoza keza kugwaruka. Iyo bishitse rero ivyo bikorwa bikaza guhungabanya ubuzima bw'igihugu canke bugahungabanya ugwaruka ruri mu mashuri muri kino gihe c'ibibazo, nuko umugambwe wakoze ivyo bikorwa bwa mbere wabahonyanza agateka k'abana kandi ukaba utanakwikije amwe mu mateka agenga ibikorwa vy'imigambwe. Ikindi umugambwe wihenze ko nukwibagira yuko iyo uhamagaye abana igikubikubu ukabajana mu bikorwa vy'umugambwe ukabatesha imirimo bariko barakora, ntibituma umugambwe bawukunda. Baratinya bakitaba ariko mu mutima bakakabika. Aha ntitwokwibagira yuko mu myaka yahera abanyeshuri bakwitirwa kugenda baradefira baririmba n'indirimbo zihagiza umugambwe umwe rudende wari uhari, umugambwe wadasigana iprona. Mugabo ntivyabujije yuko amatora y'imigambwe myinshi ashitse babandi bagenda baradefira baririmba indirimbo z'umugambwe uri ku butegetsi nibo bigisha cane yuko batotora uwo mugambwe. Rero twohanura imigambwe yose ku neza y'igihugu n'iy'abana n'ineza yayo nyene yuko bokwirinda gutwara ku gitsure abana mu bikorwa vyabo vya politike, ntihagire ibikorwa vy'umugambwe bihungabanya ibikorwa vya leta canke ibikorwa vy'amashuri, ariko bigakorwa mu bihe bitonona akazi kandi bakareka hakitaba ubishaka atagahato. Ivyo Kefa Nibizi abishikirije inyuma yaho havuzwe abigeme bo ku mashure yo mu ntara ya Burunga bajanywe kurazwa kuri stade ya Makamba mu ntumbero yo gutegura umunsi mukuru wahariwe abakenyezi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Nico kimwe n'abanyeshure bo muri zone Gashoho komine ya Muyinga intara ya Buhumuza bategetswe gusiba ibibazo kugira baje gutegera umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriano Ndikuriyo. Igisata c'indero nikigeze kiraza ishinga umugambwe CNDD FDD n'abategetsi bawukomoka ko kuva bagishika ku butegetsi. Umwe mu bahoze barongoye igisata c'indero mu ntara abishikirije mu gihe abanyeshure bamaze iminsi bakugwa ku mashure bakajana mu birori vy'uyo mugambwe mu bihe bari mu bibazo. Abandi mbere muri Gashoho muri komine Butihinda mu ntara ya Buhumuza babuje gukora ibibazo batekwa kuja gutegera umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Rwigemera Jean Bosco anegura ingene abarongoye ubushikiranganje bw'indero baguma mu gacerere mu gihe ingaruka ari umurengera kuri ubwo gwaruka ruzo kwiga bakajanwa muri politiki. Ivyerekeye indero n'inyigisho mu mashuri ntibiri mu biraje shinga ubutegetsi bwa CNDD FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe wonyene abo banyeshure bahimirijwe kuja kwakira muribuka aho yivugira kubumva ibintu by'ibiharuro bivuzwe mu Gifaransa x carré moins 1 égale x plus 1 facteur de x moins 1 birafatiswa byasigura ko ivyo biharuro atakamaro bifise bitaribwa. Umukuru w'igihugu ntasiba kuvuga ko abadokteur afise ari bijuju akabatuka ku mugaragaro. Nyirongoye indero mu ntara umushinga amateka na buramatari bambwiye ko abize ataco bamaze ko amashure atacamaze aho hari mu mwaka w'2006. Buramatari wewe yaciye ampurira inkoni ku gishitsi ati akijya kigega mwashinze cyo guteza imbere indero mu ntara nico gituma ndiko ndagisenyura. Nagerageje gutanga insiguro, ndagerageza gutanga ivyiyumviro vyanje ariko birasendwa. Ndabona yuko ndiko ndabwira abatanyumva nitamo guhaguruka ndababisa ndagenda. Nta mugambi rero wo guteza imbere amashure baje bazanye, nta nuwo bazigera bagira. Murabona ko imyaka irenga 20 yaheze. Igikuru kuri bo n'umugambwe wabo bahimirizamwe abantu bose
uhereye no ku gicuku. Kibabaje rero muri ivyo vyose nuko bariko baricugwaru bene go duhereye ku mushikiranganji ajejwe indero, indongozi nkuru zose barabaye bandiyo bwana, bararuciye bararumira, ntabuzi ko babona ivyo barimo, iyo biriko birajana igihugu. N'ukuri igihugu carafashwe bugwati, caraboshwe, caragoswe, kazoza kugwaruka ni ikibazo gikomeye. Ngo wanka agakura aniga umutavu, ejo tuzotangare tubonye ko abitwa ngo barize badashoboye guhiganwa n'abandi mu kurondera akazi, badashobora kurangura amabanga bajejwe. Ivyo bizodutangaje nitwabona kandi abinuba aho bazoja gusaba akazi hose, kubera ataco bazoba bashoboye. Vya biharuro azogeraho bifatiswa, uwavyinuvye atangara. Ntibazobazwa CNDD-FDD, bazobazwa ico bashoboye mu kazi mu bisata bitandukanye. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA mu gisata kijanye n'imibano, abana mu barabara babandanya kugwira mu bisagara vya Kayanza na Ngozi hamwe no mu bindi bice biriko birisununura mu iterambere, hambavu yuko abo bana babayeho mu buzima bugoye cane. Bamwe muri bo bariba cane iyo bugorovye. Abajeje intwaro bayoboye aho abo bana bagwiriye bavuga ko abo bana bafise ingeso mbi nyinshi kandi bahungabanya umutekano. Amashirahamwe ahanira agateka k'abana yemeza ko abana bo mu barabara batera bagwira, ariko uburyo bwo kubafasha bugoye kuronka. Ido nido na Dani Claire iratwumva. Mu gisagara ca Kayanza abo bana barahitwa ku rubaho, kw'idepo, kw'isoko nkuru ya Kayanza, ku mamangazini hamwe no ku bunywero canke uburiro. Baguma batembera hirya no hino barondera ico rirenza. Bamwe mu bategetsi bo mu gisagara ca Kayanza bakemeza ko abo bana baba 250 nubwo bigoye kubaharura. No mu gisagara ca Ngozi abo bana bagera ku 300 kandi hoho harimwo abakobwa n'abahungu ari nabo benshi. Ubuzima bwabo buragoye, barara hanze canke mu bizu bitaruzura, bafungura ivyo baronse aho baciye hose. Abatembera mu isoko nkuru ya Ngozi bakikorera imizigo maze bagahabwa amafaranga make abafasha kugura ibifungurwa hamwe n'itabi canke ibindi biyayuramutwe. Iyo abo bana bakiri batoya kuva ku myaka 5 canke 15 baba bariko barondera aho barara canke ivyo bafungura. Abitwa ko bisununuye gushika ku myaka 17 canke irenga baja mu ngeso zo kwiba amasakoshi y'abakenyezi canke kwiba mu mihana. Abafashwe nabo bagafungwa nk'uko abajejwe intwaro mu makati atandukanye bavyemeza. Abategetsi bakabandanya bamenyesha ko abo bana banywa ibiyayuramutwe canke biba bahungabanya cane umutekano. Nubwo abategetsi basaba ko abo bana bojanwa kwigishwa imyuga canke bagasubizwa mu miryango yabo, bamwe mu baharanira agateka k'abana bavuga ko hari hakenewe gutegurwa politike imwe mu gihugu cose kugira ngo abana bazokugwe mw'ibarabara baja kwigishwa imyuga bashobore kugira ico bimariye muri kazoza. Tubamenyeshe ko abana bo mw'ibarabara baboneka no mu bisagara bito nka Masanganzira muri komine Kiremba, kw'isoko nkuru ya Musenyi muri komine Tangara, ahitwa mu Ruceko muri komine Ngozi n'ahandi hahurira abantu benshi. Arakoze na Dani Claire iratwumva. Tukivuga ku bijanye n'igwirana ry'abana bo mw'ibarabara ryasubiye kuba ndanse, uyu munsi tubashikana no mu ntara ya Gitega aho abo bana ataco bacibanga, kuko uretse ko basahura abahita basigaye banafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. David Claude Bananayo yabiduteguriye. Abo bana biyerereza ku mabarabara basubiye kwibonekeza ku rugero ruteye ubwoba aho mu gisagara ca Gitega. Ubasanga cane aho bita Nyamugari, Magarama hamwe no mu micungararo yo kw'isoko nkuru y'igisagara ca Gitega. Ivyo bitigiri vy'umurengera vy'abo bana birateye umutima uhagaze abanyagihugu basanzwe baba muri ivyo bice, kuko benshi muri abo bana bagisibije mu bugizi bwa nabi butandukanye, na cane mu gusahura baca kuri ayo mabarabara nk'uko amasoko yacu avyigana. Ukuvuga yuko ikibazo gihari n'abana bakuraho babaho bamwe basiga abandi nabo bariko bariba, kuko ikibazo nk'ivyo barya basiga ikintu bashobora gukora barategera
abantu nk'umuntu afite ibintu kw'ikinga basanga bagetiye icyo pito bagaca batwara bya bintu biri kw'ikinga cyangwa ugasanga bategereye nk'uwo hageze nko mu masaha 3 y'ijoro amasaha arenganye ari nk'umumama arenganye afite isakoshi barayimwaka rero ahageze kure nk'ugasanga mu gihugu bya Frank. Abanyagihugu basanzwe baba canke barangurira imirimo yabo aho mu gisagara ca Gitega basaba inzego zibijeje gutorera umuti ico kibazo c'abo bana bibonekeza ku bwinshi mu gisagara ca Gitega. leta nk'akariya kivuga ko bagomba begeranya bashira uruhande rumwe leta ibafate bashira uruhande rumwe hamwe bagaburire bigishe yateze indero nziza bashobora guhirika mu miryango iwabo abandi nabo leta n'ingene ishobora kubakurikirana. Ikindi abanyagihugu basaba nuko leta yogerageza gukemura ico kibazo hakiri kare kugira igihugu ntikize gisange abo bana bahindutse imigwi y'abagizi ba nabi muri kazoza na rya benshi muri bo bihereza inzoga zikaze hamwe n'ibiyayuramutwe bitandukanye atacamira. David Claude Bananayo tukiri mucyo gisata nyene kijanye n'imibano nebabwiye mu ntango zano makuru inzara irabica bigacika ngoro rukuru rya Muramvya mu ntara ya Gitega ni mu gihe bamaze iminsi 9 batagira ifu yo koza ibiharage ubamwe muri abanyororo bakabarara atacu bahereje umunwa batazamiburo atubwira ingene vyifashe Kuko bivugwa n'isoko ryacu ryo mw'iryo bohero rikuru rya Muramvya w'ikigoyi kirabarembeje kubera ikena ry'ifu. Iryo soko ryacu rimenyesha yuko ushitse kw'ibohero ugiye kuraba wawe wakigwa n'abanyororo benshi bagusaba ico bobafashisha. Uyu avuga ko usanga bahagaze aho bakirira baje kuraba babo basaba umuntu wese arenganye. Ubu rero ngusanga bamwe mwabo banyororo bagandagaje mu kibuga hagati biboneka ko bihebuye kubera batabona ingene baza kwirirwa kubera iyo nzara ivuze ubu hamwe iryo bohero ku munsi w'ejo niho bamwe mu barongoye abandi nabo banyororo babona ko bagenzi babo badafise abagemurira babangamiwe baca bagerageza guteranya udufaranga hanyuma barabasumira. Aho muri iryo bohero rero bamenyesha yuko atagikozwe n'indwara zishobora kuziramwo kubera iyo nzara havugwa na cane ku badafise ababo baza kubaraba. Bagasaba rero abashinzwe amabohero mu Burundi kuraba ingene boroswa irasiyo kuko nabo bafunzwe barafise amategeko abagenga. Tubandanirize ano makuru twateguriye muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Umwaka urenga uraheze impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi ari Rusenda na Murongwe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bataronswa ibifungurwa. Ubu izo mpunzi z'abarundi zitabaza abagira neza kuhagarukirako kuko bishwe n'inzara ntibagire naho bivuriza bakabona ko amashirahamwe ya HCR na PAM yibagiwe izo mpunzi z'abarundi. Kurikire umwe muri izo mpunzi z'abarundi avuga ubuzima bubi babayemo. Umwaka urenga no kuvuga amezi 14 atakintu impunzi zikorozwa kijanye n'ifungurwa baramumenga ari bagiye impunzi rero ivyo bwatumye impunzi ubuzibayeho ubuzima bumeze nabi abana bariko bararengana bicwa n'inzara abantu bakuze ugasanga umuntu afite imyaka 30-40-50 ariko apima ibiro 26 35 umva kari ibintu biteye ubwoba kubera abantu barazinzanye kubera inzara udafise udufaranga ngakotesha umurima w'abakongomani arime ashobora kwimbura afungurira umuryango wese wumva tumerewe nabi imfashanyo hasi yaho rihetse impunzi kabaye kameze n'ingoma nta nico bavuga naho babaza nta n'udufaranga bashoboye kuduha basi kudutahe kugira abantu biyungunganye muri kano kanya haragahenga no mu Rusenda cameze nk'umurongo rero abantu babaye mu buzima bumeze nabi kubera atagifasha. Rero uwo turongeraho asemerera akadufasha gusemerera kuri ketse umutekano muke ibifungurwa navyo turonka ivy'abamama bishobora kubafasha nabi hari indero nta kigo kiraba ubu bintu vyabaye nabi mu buzima bwose bw'impunzi akagiye kwakorera abamama baguma bafatwa ku nguvu mu mapori ugasanga nta naho bajanye ubuvuzi ubuzima bwarase kweri. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu UBI mukanya turabandanya nano makuru. RPA
Umurundi Christian Kavakure benshi bazi ku izina rya John Chris yamamaye mu kwenga inzoga ziryoshe mu gihugu c'Ububirigi arabandanya guterwa iteka mu makungu inyuma y'ubushimwe butandukanye amaze kuronka yimirije gusohoka ireresi ivuga ku buzima bwiwe hamwe n'inzoga yenga yishura ku bibazo vya RPA yatanguye atubwira ingene yakiriye iyo nkuru y'ireresi n'ingene byamujanyemwo ngo atangure guhingura inzoga. Biranteye iteka ridasanzwe n'akanyamuneza no munsi kuvugira kw'isamizi iwanyu no munsi mu gutangura nagira dusangira umugani w'iwacu uvuga uti ikirenge kigenda nico kibona. Naratangaye cyane kubona ishirahamwe ry'agakura Zepers film na televiziyo yo muri Hollande yitwa Vepero, societe zikora muri Afrika, muri Amerika, muri Asia, riza gukora ireresi ivy'umwana yakuriye mu Burundi, yakuriye mu bwiza, byaranyigishije kwicisha bugufi bimwe bivuye inyuma. Abahinguzi bayo ariwe Toma hamwe na Misha batari barondera gusa gufata amasanamu y'inzoga zanje, bashaka kwerekana urugamba rutoroshe kuntu nubatse amahinguriro y'inzoga mu migabane ine y'isi, ariko na cane cane bashaka kwerekana ngene naje kwitaba urugamba rwo guhangana n'amashirahamwe manini yo mu makungu no mu kwerekana ko abanyafrika twari dufise ubuhinga n'ubuzobere mu bintu vyo kwenga inzoga, kuko nerekana ko twari dufise amasoko meza y'amazi. Icyumviro cyo kwenga ni cyaje kizuku nyene nabikuranye kuva nkiri umwana muto, nkuko tubivuga mu Kirundi ngo akayira kavuye ku ziko ni kazimangana. Iziko ryanje rero n'urutoki rwa nyogokuru wanje kuko niwe yanyigishije amabanga ya mbere yo kwenga amasaka n'ibitoki. Hanyuma igihe naza kwiga mu Birigi kugira ngo mbe umuhinga muri ivyo bintu vyo kwenga, nashatse gufata go buhinga kavukire mu ishusho y'ubumenyi, cyane cyane ibintu bizodufasha ko ubu bumenyi bwacu buba ubumenyi tanga kanovera kandi ako kanovera kagakwira isi yose. Mu gihe Uburundi bufise ishusho atari nziza mu makungu, umuhinga Christian Kavakure avuga ko iyo reresi izokwerekana ko hari vyiza vyinshi mu Burundi naho bumaze igihe buri mu njyane. Eka anavuga ibanga yakoresheje kugira shike aho ari iki gihe, akongera akanatanga impanuro kugwaruka arusaba kudacika intege ngo banigire mu menshi impano zabo kuko vyose bizova mu maboko yago. Ibanga ry'inzoga zanje riri muri iyi migani. Ubwa mbere no kwicisha bugufi ukigira ku bandi. Kirundi bavuga ngo ubwenge burarahugwa, kandi arundi mugani nyogokuru yakunda kumbwira ngo ahari umutima uri amaguru arashika. Ibanga rya kabiri kwihangana no gukora cyane. N'imigani y'iwacu ivuga ngo witonza kamishashe. Inzoga nziza kimwe n'iterambere mu buzima canke mu buzima bwakira muntu wese saba umwanya. Ni nko gutarika inzoga nta majiriyo, harimo akuya kora ijoro n'umurango, umukazo n'ingorane ukabihinduramwo ikintu c'iteka n'agaciro. Niryo banga rikuru mu bintu vyose dukora. Iyi reresi nibaza ko ari akamo k'icizere. Abantu bo mu makungu bategereza guhagarika kutubona nk'abana canke abantu birirwa mu magorwa gusa. Nibaza yuko bazotangura kutubona nk'abubatsi babishoboye. Ndashaka cyane cyane kubwira urwaruka twumviriza bamenye yuko isura ya Afrika, isura y'u Burundi ni mwebwe canke ni twebwe tuzoyihindura. Nimubandanye mwidoga ngo ubuzima buragoye. Okay, buragoye, ariko mu Kirundi bavuga intore niganya irashakisha. Imbere y'amashirahamwe manini akomakomeye misi yose bama bavuga ko turi batoyi cyane, ariko twe twibaza yuko tushize inguvu hamwe, abiga bakiga mushikana, karondera ubuhinga bushasha, innovation, turashoboye kwiyubaka kandi turashoboye no kubaka amahinguriro menshi cyane. Nibaza yuko iyi reresi izokwerekana yuko umwana uwo ari we wese ari muri Afrika, ari muri komine Shombo, yavukiye muri komine Vumbi, uwo mu Ngagara, uwo mu Bwiza, ashobora kuba umuhinga akomeye ku isi nzima. Tuvyure umutwe rero, twibaza yuko nitwe tuzokwiyubakira kazoza kacu. Mwomenya ko bitekanije ko iyo reresi yerekanwa mu bihugu bitandukanye vy'Iburaya, Amerika, Afrika na Canada. Igihugu kizoyerekana ubwa mbere akaba ari Buholande, aho izoba yatewe iteka ryo kuja muri festival y'amareresi itekanijwe kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 22 Ntwarante umwaka wa 2026. Tubandanya n'amakuru twateguriye muyavugwa mu nkino, naho
ingingo yafashwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yo guha igikombe Maroc cyo cyatsindiwe na Senegal izira ko mu rukino rwa nyuma yikuye mu kibuga bikarangira igarutse igatwara n'igikombe ntiyakigwa kumwe n'abakurikiranira hafi umupira w'amaguru. Mugenzi wacu Desire Hatungimana araduha umwihwezo kuri iyo ngingo. Iyo ngingo iri kuravugisha abantu batari bake haba muri Afrika canke no kwisi nzima bakurikirana hafi umupira w'amaguru yafashwe itariki 17 za kuno kwezi n'akanama bita jury d'appel k'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Iyo ngingo niyo iki gikombe Senegal yatsindiye ikagihereza Maroc. Iyo jury d'appel yashimikiye ku ngingo zibiri ariyo ngingo ya 82 n'iya 84 z'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF zivuga yuko iyo abakinnyi bavuye mu kibuga iminota itararangira badasabye uhusha umusifuzi baca batsindwa mpaga no kuvuga ibitsindo 3-0. Niko koko Senegal yavuye mu kibuga abakinyi bose baragenda muri vestiaire mu gwambariro kiretse Sadio Mane yagumye ku kibuga. Ico gihe umusifuzi afatiye kuri izo ngingo ya 82 na 84 yari gushobora guhagarika urukino Maroc igatahukana igikombe, ariko siko byagenze. Ikindi umusifuzi ari gukora nuko abakinyi bose bagarutse mu kibuga bateza kuronka amakarata y'umuhondo, kuko iyo umukinyi avuye mu kibuga atasabye uruhusha umusifuzi yomeye kwinjira mu kibuga aronka ikarata y'umuhondo. Ico gihe byari gutuma hari abakinyi bamwe ba Senegal bari baronse amakarata y'umuhondo baca baronka ikarata ya kabiri bigasigura ko baronka ikarata itukura, ariko nivyo ntivyakozwe. Icyo umusifuzi yakoze nuko bamaze kugaruka mu kibuga yaranditse urukino ruraba penalty Senegal yari yansi yatumye mbere bava mu kibuga Maroc irayitera hanyuma irayihusha. Urukino rurabandanya baza gushira ku mwanya w'inyongera iminota iza guhera Senegal ifise igitsindo kimwe catsinze na Pape Gueye. Senegal rero ihabwa igikombe mu maso ya Motsepe atwara CAF, mu maso ya Infantino atwara FIFA, eka no mu maso y'uwaserukiye umwami wa Maroc. Imidari irambagwa, indirimbo yahagaze iguca Senegal iravuga, abantu barishima koko. Uno munsi rero abantu bakibaza bati inyuma y'amezi abiri niho koko CAF ibonye uko habaye amakosa. Umusifuzi niwe mucamanza mu kibuga, kuko nabivuze yashaka urukino ariko ruhagarika, ariko ntiyaruhagaritse. Yaradahagaritse urukino akareka bagakina nkuko byagenze, urukino akarureka rugahera n'umwanya w'inyongera ukaja ko urukino rukarangira ibikombe bigatangwa. Biragoye gutahura ukuntu no munsi iyo jury d'appel igaruka ikavuga yuko Senegal yakoze ikosa. Iyi zikavuga ko umusifuzi Jean-Jacques Ndara yakoze ikosa, byari kumvikana kuko niwe abazwa ibera mu kibuga, inyinga afashe mu kibuga kubijanye n'urukino ibari ntabanduka mu gihe urukino ruheze n'ibikombe bigatangwa, ivyo yafashe ntabanduka. Iyo ngingo rero yafashwe, ariko abatari bake bakabona yuko yafashwe bidakurikijwe amategeko. Murambaza muti none ivya Senegal kuko birarangiye? Oya, habanamba ntibirangiye kuko Senegal yafise iminsi 10 yo kunguruza, ikungururiza muri sentare iri mu gihugu ca Suisse bita Tribunal Arbitral du Sport. Iyo sentare rero niyo Senegal izo kwitura, yamaze no kumenyesha ko izo yitura, hanyuma ingingo ifashe ibari ntabanduka, nta rundi rwego na rumwe muri sport mu nkino rushaka kuyivuguruza. Reka dushimire na mugezi wacu Desire Hatungimana. Mu gusozera ano makuru twateguriye, reka dutandukire mu kiganiro okwisoko cyo kuri uyu wa gatatu. Uno munsi tugaruka kungaruka mu by'ubutunzi ku ntambara yatanguye haraheze indwi zitatu hagati y'igihugu ca Iran gihanganye na Amerika iri kumwe na Israel. Ahanini izo ngaruka zikaba ziva ku bukene bw'ibitoro. Kwisoko mu gushikirizwa na Reverier Bazikama. Kwisoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kwa 28 Ruhuma umwaka 2026 niho hatangura ibitero bikomeye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bigana ku nyubakwa yari igiye kuberamwo inama y'abategetsi bakomakomeye b'igihugu ca Iran. Hakaba harimwo ari Hussein Khamenei, imboneza yamaho y'igihugu ca Iran, kumwe n'abandi bategetsi ba gisirikare benshi bakaba bahitanywe n'ico gitero. Kuva ico gihe ingaruka ni nyinshi kubera imigenderanire na Iran n'ibindi bihugu, mu gihe ibice 20% by'igitoro gikoreshwa ku isi yose biva muri ico gihugu ca Iran biciye ku muhora witwa Detroit d'Hormuz.
hamwe n'ibice by'umwavu wa ure ungana n'ibice 30% ku mwavu ukoreshwa ku isi yose. Ingaruka z'iyugagwa ry'uwo muhora nizo ziriko ziribonekeza eka mbere no mu minsi iri imbere. Ikiganiro mwagiteguriwe na Jewe Reverezi kamwe kabande kibashikiriza ku izina ry'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA radio Inzamba agateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance. Ndabahaye ikaze. Intambara iriko iraba hagati y'ibihugu vya Iran, Amerika na Israel zibandanya kugira ingaruka n'inyuma yaho zibera muri Afrika na cyane cyane mu Burundi. Ingaruka za mbere mu butunzi zatanguriye kwigaragaza nk'ikena ry'igitoro rigiye kwiyongera co kimwe na bimwe mu bidandazwa. Hagati y'iduzwa ry'ibiciro, ihungabana ry'ubutunzi ku isi ryatanguye gutuma haduga ibiciro bishobora guhungabanya abanyagihugu hatagize igikorwa. Ivyo tubibaza mugenzi wacu Bertrand Amakuru. Intambara mu bihugu vya Iran na Amerika na Israel izogira ingaruka zirengeye aho ziriko zirabera. Afrika na cyane cyane Uburundi bitanguye gukorwa ko n'ingaruka zijanye n'ubutunzi biturutse kuri izo ntambara ziri kure. Ingaruka za mbere zatanguye kwigaragaza mu gisata c'ibitoro, aho ku isoko mpuzamakungu igiciro c'igitoro caduze ku isi. Ku Burundi busanzwe burangura ibikomoka kuri petrole bitewe nuko atabubiko bufise, iryo duga ry'ibiciro vy'igitoro ntirizoreka kubukorako. Iyo bigenze uko rero si gisata c'ibitoro conyene gikorwa ko kenshi rikurikirwa n'iduga ryo kwiyunguruza, bigatuma n'ibidandazwa vya nkenerwa biduga ibiciro. Mu gihe imiryango itari mike mu Burundi isanzwe yugarijwe n'ibibazo by'ubutunzi, iyo miryango ishobora kuzokorwa ko mu kubura ibyankenerwa. Mu gihe igihugu ca Iran kigabisha kugara inzira ya Detroit d'Ormuz icishwamwo igice kinini c'ibikomoka kuri petrole ku isi, byatumye uruja n'uruza rugabanuka. Icokononekara cose muri iyo nzira vyotuma ingaruka zose twavuze zo kuduza ibiciro vy'ibitoro, ivyo kuyunguruza n'ibidandazwa vya nkenerwa bihungabana. Abahinga baragabisha ko ivyo kurikira hamwe izo ntambara zomara igihe kinini bizotuma ibiciro biduga mu kiringo kinini, bigatuma ibihugu bitari bike vya Afrika bihungabana hadasizwe inyuma ubuzima buzimvye mu badandaza n'abanyagihugu b'abarundi bari basanganywe iyo ngorane. Arakoze mugeze wacu Bertrand Ndakuriye. Umutumire wa kino kiganiro ni Faustin Ndikumana, umuhinga mu by'ubutunzi, akaba kandi arongoye ishyirahamwe Parsem. Avuga ko inkurikizi zizoba nyinshi ku Burundi biturutse kuri iyo ntambara iri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifadikanisha na Israel. Faustin Ndikumana amenyesha ko igitoro gishobora no kubura ku rugero rukomeye cyane na rirya atabubiko bw'intega bizoza buhari, kandi naho abarundi bahora bagikura mu bihugu bibanyi naho nyine hashobora gufatwa izindi ngingo ntikibe kikiboneka. Ubwa mbere hoho uravye no muri kahise ingwano nk'yarigeze kuba igihe igihugu ca Iraq cari cihagiye igihugu ca Kuwait mu 1991, twari twabonye ingaruka zabaye mu by'ubutunzi kw'isi. Nujya muhora rero tureke bitago Detroit d'Ormuz ucamwo na cyane cyane ibidandazwa nk'ibitoro hafi 20%. Ivyo rero bitegezo bizana ingaruka. Igitoro ntitucimbura ha mu Burundi, hanyuma iyo nk'ingwano nkayiteye hatangura kuba ico twokwita gucegwa lenteur ma provisionnement, ikidandazwa kigateba kikabura, ibiciro bigatangura kuduga. Mwarabyumvise ku isoko mpuzamakungu ko akagunguru ry'abarili yari kirashika kwijana 90% rigenda riduga. Ivyo rero kenshi ibihugu bisamikora cyo gikora cyo bita stock strategique. Uravye Burundi ngwana twari twisanganiwe muri ibintu by'igitoro mu bihe bisanzwe, naho igiciro c'igitoro cyasa n'icagabanuka ku isoko mpuzamakungu, abarundi bo baguma twitwa pfubi kuri ico kidandazwa. Hagiye kwiyongera ko izindi ngorane bita shock externe bibaye urudubi. Aho ribabarije nuko ibyo by'igitoro bikorera bibaye mu kungorane mpuzamakungu bizofata n'ibihugu duhana imbibe, haranira demokarasi ya Kongo, za Tanzania n'ibindi. Aho wasanga abarundi haro baza barinyavya bagenda bapura igitoro, ejo hashobora gufata ingingo muri ivyo bihugu navuga bati ibitoro birakenye ntibisubira gusohoka ni rationema mugabo wabifise mu stock. Aho rero urumva nibibaza aho twara twinyavya. Faustin Ndikumana amenyesha kandi ko ibihugu bitunze byahora bifasha Uburundi ubu bica bigabanya ivyo byahora biha igihugu n'ivyahora bihuha bigahuhuka mu butunzi bw'igihugu. Dusubire dutega amatwi Faustin Ndikumana. Ikindi naco nuko ibihugu bitunze bikomakomeye
iyo rero ingwano nk'iyo yateye bayishyiramo inguvu nyinshi mu by'ubutunzi mu mahera bariko barakoresha mu mabije yabo utusanga ibyo bihugu ariyo bijana kandi ibyo bihugu navyo byahora bitanga imfashanyo mu bihugu canke mu mashyirahamwe mpuzamakungu atuma imfashanyo zizo ziraboneka zihuta mu bihugu bikenye ayo mashyirahamwe mpuzamakungu mbaza aratanga imfashanyo za PNID za Banki Mondiale zande izo zose za UNICEF amafaranga azamanya y'abashyirahamwe mpuzamakungu abavuye muri ibyo bihugu uravye rero ingingo zaheruka gufatwa n'ivyo bihugu aho leta zumwe za Amerika zagabanije 50 birenga kwijana 30% y'imfashanyo zatanga Pays-Bas 30%. Murazi yuko Pays-Bas yoyo n'ubuserukizi bwayo bwo mu Burundi bwiye kugagwa ububirigi bwaragabanije 45%, Ufaransa 37%, Ubwongereza 40%, n'Ubudagi buri mu nzira hamwe n'ibindi na za Sweden n'ibindi. Urumva rero ni ikibazo kuko izaha dirigence zose zarazifasha zitarazigabanuka. Hanyuma ikindi nuko iyo crise zikiraba idongiyongwana zikiraba ititera igitutu izindi ngorane ziri mu bihugu nisura kwitabwaho. Izi ngorane zo mu biyaga binini usanga batariko barashaka inguvu, urabona nka leta z'ubwe za Amerika niwe yaritoye yuko ari mediateur muri aka karere muri izi ngorane, urabona umutwe wayo ushuhirya ngwane mu cyo cy'Abarabu nuko ko n'ivy'ama stabilité n'ibiki muri uburere bwa Afrika bice bisubira inyuma. N'ubu kuvuga ngo Burundi mwarwo burongoye ni africaine usanga ibintu byari bigitanga cyane mbwa bica binunyuka kuko usanga ibibazo biri kubirwa cyane ari ibyo bihugu bijanye n'izo ngwane zaye nizo zihanze ibyo bihugu bikomakomeye. Gihe rero meze gutyo ivyo bihugu nyene bikomakomeye nibyo usanga biriko biragura ubutare bigura niki kubidaza mbuza bakugu kenshi uburyo bwagabanutse kubera ivyo by'umwana baburimwo bica bigira tanasi yo kugabanya ibiciro by'ibidandazwa bigurira mu bihugu by'iwacu. Aya matière première reku ya makuru donc ibiciro ibivangwa ikawa ya maminire busanga ko baragabanya kubera babafise izindi ngwane zigahanze uko uraziko najya biciro ni nkaho babishiraho ibihugu bishora ibyo bidaraza bivuga ngo tubiguzo bigura kuri iki giciro. Igiciro cy'petrol cyo kiduze y'amafaranga y'agaciro twatayo dofise bigora. Turashimiye umutumira wacu Faustin Ndikumana, mwavyumvise ko atagikozwe hashobora kuba ingorane z'ubutunzi na cyane cyane nko mu Burundi bwari busanzwe atako bwifashe. Mwakoze mwese abadukurikiye, irindi sango y'ikiganiro ni kuwa gatatu za Revere Bazikamwe ni jana ariko ndakibashikiriza ndabike bamiye naho butaha. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Arakoze Reverie Bazikamwe. Nino ngaha kuiganiro kwisoko cyosozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatatu. Mwakoze mwebwe mwese mafashe umwanya gutega biri ano makuru. Bagenzanje bo mu ruganda rwo kumesha makuru nabo nyene ndabakengurukiye bo bagize ibishoka byose mu guturukanya ano makuru. Abari mu bibago by'ivyuma nabo nyene ndabakengurukiye bo bagize ibishoka byose kugira amajwi abashikiye neza atagatotsi. Hervé Nyuhire muje kwashikiriza ano makuru. Nkaba ndabasezeye ndayifuriza amahoro y'Imana.